abandi bagenda Dubai we waziriye abariko baragenda bakubwiye kandi nivyo hari yubuzi ariko uburiyo ntagashobora kukubwira nyamukuru ikintu akora bari kadashobora kuvuga ibintu akora nko mu gihugu je no bamaze kujamo dukoreshe China China ntabwo uzova ngaha mu Burundi nguragiye China ngo umushinwa ngaragiye kuguha akazi Angecho kimwe n'ivyo bindi bihugu uragiye akazi ni ukironderera Arvella nyene iyo nibutse basi nk'imisi twamaranye turi China mba numva notwenga ahubwo atangaye no kuba yoje igifyera yego kana akijya nyene yumva ryohewe agakinisha ibikerene kandi yaba biryoherewe vyo mu manoze mu restaurant babiriyo sosi y'igifyera bisa neza babisa neza ariko Arvella arabikunda wewe ari igikera wabikuye ko ata muntu numwe yarabize umenga umuntu nayibariye no meme n'abaduherekeje nta muntu numwe yigeze amenya ko twaraye muri airport ujya muntu yatuguriye amatiki yaba yari karabikora avuga ati murindire umunota umwe kwa kuyirungika indege nayo birahagurutse hajurira ntu burabona Tatuyembira none nk'ubu je fashe taxi nkata muhira bamperekeje babonye nagiye abantu baza kugwara umutima solution nkora njenga nagiye kunyama muri hotel bashaka bagenda mujyaye muri hotel amamega byaranse niyo hotel ntaho twajyamyemo twaraye twicaye ahantu batweretse RAVELLE nukwinda mukunda pe kandi nawe arabizi turi nabagenzi cyane ba hafi umuntu yongwaya ngwaza yes me amon hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza uzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel paradise on earth. Shalom to everyone wherever you are. I hope you are doing well guys. Imani bahezagire cyane murumugisha kuba mwarahisemwo Diko Entertainment mutwemera ko tubana 5/5 ndababona bamwe muri mwebwe mukurikiranye ikiganiro mutara subscribing afite ndakura ko gakengeri kugira muzohere mwibera bambere yamara kandi usiga icumviro cyawe muri comment tuba tugikeneye uhejeje usharinge kugira mugenzi wawe nawe aronke ivyiza nkabino Jenny twandi kuri hore once the sun by Dr. Vlog aka Diko aka D Ambassador alongside my young brother yitwa Venice Pro niwe tubanye neza muri kino kiganiro nakire yitwa Sandra Kanyange Sandra twaherukana hari ukuntu ameze none yagarutse hari n'ukundi kuntu ameze ndakudekrive jange ndavyihore nere kwinongera ku mushatsi I know ntaje gutwaye eka nabyo nza kuvuga byose gusa muri bimwe mu bikugize byantangaje n'uwo mushatsi wawe abanyamuji ntacyo mutazotwereka kabisa ariko birisimo mu diaspora yitwa Sandra niwe twicaranye hano byikure ko twumve ntiharagera ko twitwa mu diaspora kwita mu diaspora sinovuga ngo ntiharagera kuko hari ikiringo gisabwa kugira witwa mu diaspora cyo kiringo narakimazi waranakirengeje ariko je sindarikunda we najukunda kubera ko udakunda kwitwa mu diaspora aho nkako mu kanya ndava tuguyakira busigene n'amadolari jana tube turiterami n'amadolari dukoresha mwe mukoresha mwe ni mu mayero oya nta n'amayero dukoresha mukoresha amakino dukoresha amayuan yuan urambabarira naye nibagiye igihugu China kama China Chinese kabisa Sandra uzi ko habuze gato Sandra nawe ngutangira uzane irya sura y'abashino ngira ngo nimara igihe kinini nzobasana hari umuntu nabonye muri comment ryari cyagiye tukwakira ku kibuga c'indege bamwe bana ngo habuze gato ngo kagarutse aragashino ukuntu
ngo yaragabanutse ukuntu gato aca haza inzobe ariko iriya nzobe nyene ishusho ni y'abashinwa hama nyene look icirahinduka mu diaspora kabisa. Oh yeah, pani mu diaspora. Wapi mu diaspora umuntu afite amafaranga nyine abantu bose ngira ngo baba bamuzi tujya ni diaspora. We nta mafaranga rero. Oya. Waragiye ugaruka kwa Gasana? Gusa ko nagarukanye ubuzima nana kintu. Wazanye amagara yonyene nta kintu. Oya nazanye amagara. Amaho nazanye ubuzima bwanje. None ubuzima n'amagara bitandukanira heza. Gene basi ijambo amagara. Menga basi ubugiye mu yindi mu kindi kijambo nyene. We umva gisoundinga gute umuntu avuze ati urakomeye no mu magara hose. Ati amagara yawe yifashe neza. Ariko ubuzima n'amagara umva arico kintu. Je numva arico kintu. Ntabana urumva ngo amagara yiwe ngo mwakino gihe ngo ntiyifashe neza. Abashatse kuvuga ko mu buzima byo n'ubundi bitagenda neza. Mugabo amagara amagara mbona bigwa cyane muri sante gusumba ijambo twovuga mu gifaransa ngo la vie la santé. Abantu bize ba dropping muri comment batubwira ahantu bino bintu ahantu bitandukanye. Ariko je mba numva bitandukanye. Ariko amagara yawe yari yifashe neza muri kino gihe. Mpindure ndabona icyo ni cyiza mu buzima bwawe umerewe neza. Meze neza mbira. Biraboneka kabisa. Umuntu anabiravye ubibona ko navuze ati sinzi nimba najyaje mu diaspora wajyanse nimba ari gukubitira hanze wagarutse bimwe muri wewe byahindutse. Look isaro mu Burundi rahari hano ndagaruke gato imishatsi je yankanze gato ushugera ko natubwira amenyo y'inzahabu nabonye wambaye. So uja muri saro bakagusokota iyo mu Burundi tumuze bure kuzabana abashorera we bivana na model ubushaka sandra twengura muri kamera nzabu mfise ahubwo si appareil yanazambaye kubera ngwana. Sorry uziko mba nibaza ngo nibisharizo ni usigaye ufise double homes umwanya umwe buri hano undi mwanya wibereye mu Bushinwa tugeraniriza gatoya burya ngo akanyoni katagurutse waragiye hariya hari ibindi bintu ushobora kuba warabonye ubuzima bwo hanze y'igihugu n'ubuzima bwa hano wabonye ari ubuzima buza gutandukana. Reka tuje mu migwi ibiri hariho ababigira bivanye n'igihe maze kugenda yo hanze hari igihe uvuga ati ndagiyeyo mu mwaka umwe cyangwa myaka ibiri ifu kusubira mu Burundi kugira babone kahindi ubu rero nateye indi nawe babibone ntembere mu gisagara ca Bujumbura ndi mu modoka nziza babona ate bana Sandrubo ararenze nahindutse ngo umwana wawe kamara gukura ngazokubaza ngo impamvu ngo abaye ngo bazokoza papa abandi bagenda Dubai we wazi sinzi rero ko nakabonye jahana abariko baragenda bakubwiye kandi nivyo hari yubuzi ariko uburi yo ntagashobora kukubwira nyamukuru ikintu akora bari kadashobora kuvuga ibintu akora. Je maybe nibaza ko bahasoringa bararuha cyane canke bamwe muri bo je mvugire muri sange ndetse Dubai gusa hari n'abantu burya ngo bakora ubuzi hariya so natokubwira bariko barabandwa. So urazi nkanda kubare basimvuge nko mu gihugu je no bamaze kujamo dukoreshe China. China ntabwo uzova ngaha mu Burundi ngo uragiye China ngo umushinwa ngaragiye kuguha akazi. Angace kubera ivyo bindi bihugu uragiye akazi ndi ukironderera ariko simvuze ngo nta buzi buriyo mugabo kugira ugashike hari hama etape bisaba ariko akazi kabakoroshe gukora uvuga ati twebwe ndagakora ndakagiryoherewe rero benshi niko bakora name naje nagakora. Yako tugaca tuja hano ngo Bujumbura ngo ubuzima bwansi oyi Bujumbura ubuzima nyene ni bwansi diko no byashwangu wange igishinwa sico gutamundasi oya ngo ruragoye rujya rurimi kumenya ikibabaje rero ushobora no kumara ikiringo c'amezi 5 ata muntu n'umwe ushoboye kubona muntu avugana n'icongereza nta bashinwa abashinwa usanga bazi icongereza ni ka kongereza nyene ka kandi wundi ari muri business nyene kugira abanyafrika abandi bantu baza kumushorera kubera bavuga icongereza benshi abari nyene ca congereza nyene cyo kugira mugango uranse umuntu ngo Habo jana ninze hariya ngo gishwa kikuna niye cukubita icongereza ati nka bose baba bakizi ati oya hari naho ushobora kugenda mu ntara diko bakiruka abashinwa bakubonye bakiruka
je byarambayeho bakubonye maze nkuko bakiruka iya ahantu batazi basaba ntwari batarigera babona ishusho ry'abantwari bakiruka bagavuga ati mafu zirajuteye kwahe kwaho bakiruka Yoze nka Sandra abantu bari ko bariruka ngo nakamafu babonye ibaze vyema bakiruka babonye image yawe byarakushika abana ukarengana ko abana babacaye ukabona abana barakomye induru cyangwa muri ko munajana nko muri tre cyangwa mu ndege akoma kwitegereza agacara aba mama wiwe akabona nti musa akabona umwana aradutse ararize oya Hora aba yaravye abavyeyi biwe akangera akakuranga cyabona minga uri mwikindi kintu maze kuhagera uko uhamenyera niko wiga kungera ushobora kubana nabo kandi hariho abantu nyene bavuga icongereza igifaransa abanware baza bagerageza nyene gukominikana cyangwa naho chinois vyanse naho kiyariho kiyashika ugakoresha amasinya y'ikiragi ushobora gutemana n'umushinwa mu kayagana bikeye basi nyene ushobora nyene kuvugana nko mwisoko kanegosiya nk'ibiciro by'ibintu urazi kushobora kugenda mu isoko ugiyeho nkugura nk'ibitwe tuvuye ngo mvuye muhira ngiye kugura impuzu muri villa cyangwa handi hantu nubwo zo bari zitanu bakazikwima kubera baguze nk'iyi bakazikwima kenshi niyo mpamvu abantu usanga ariko baragura ibintu online ibintu bijanye no kwambara tukagura online naho ndi mu isoko baramaze kwishiramo basi kari kuranguza ugura ibintu kandi ibintu byaho bizimba bivanye n'ibintu waguze uko bingana uguze byinshi bagwa kwibeye ritonya uguze bike ugura kwibeye rinini ko bimeze nje numva yuko bisigura yuko urudandaza rwabo ruhagaze kukuranguza twakubonye wakira Alvella Muhimbare nawe yaraje kurangura bakubonye muri ahantu mu gihe byiza ko mugura ibikere nimba mwari ko murabikura nk'umuntu nyene wahamutanze kuramwerekera yari yaje muri business kawe kuko nimba batavyibuka usanzwe uri umuririmbyi anyway uri n'umukinyi wa film twavuye kwibaza kiyo baje mu korana ibikorwa canke yaraje muri izo zindi business n'ubundi so Alvella Muhimbare ikintu cambere novuga yaraje gukora yarazanywe no n'imirimo yiwe asanzwe akora ntabwo yaraje kurangura canke ibiki ya nyamukuru yarazanywe n'ibikorwa vyiwe no kuvuga asanzwe ari umuririmbyi okay yego ariko Alvella burya menga afite n'ama fashion yego arafite fashion numva ageze muri China nawe nyene aratembera ahantu akaraba ati hano hantu hariho ubusumiro bimeze uko nyine twaratembeye amasoko atandukanye nyene umuntu aramwebe byari bimeze gute dusharinga gato experience ntiyabaye depays cyane nigeze kubona goza ngo mwabana mwe mutembera ngo mugerageze mwigi congereza n'canke izindi ndimi ntiyabaye depays mu bindi bintu Alvella nyene iyo nibutse basi bw'imisi twamaranye turi China numva notwenga ariko ntabwo yabaye depays ahubwo atangaye nuko no kuba yoje igifyera yego hajara kana akijya nyene yumva aryohewe agakinisha ibikere ndibaze mwemwe nawe yari karakwana n'igikere bagena muri supermarket kandi yaba biryoherewe vraiment yaranahakunda mugaze muhira muca muteka igifyera muraki oya mu manoze mu restaurant babiriyo mu maresi usanga batetse ibifyera igifyera rero sosi y'igifyera bisa neza babisa neza ariko je ntabyo ntoje ariko Alvella arabikunda wewe ari igikere ujye inyongora oya narakimwe oya hapo mbere YouTube benzi hariya benzi ingurube ziri nakimwe kitari hapo hizi ingurube ibindi bintu wariye utamenyere nawe nk'akantu kakabijya akantu nigeze kujya base kire agihe kimwe narigeze kuba depays mugishika muri China kubera ko nabona ahantu nyene hubakitse amazu maremare rero barampa carte ndagenda ndinjira muri ascenseur nibazaniyeyo ikiduka ndagumayo magaze nkibaza ngira ikiraduka ukabona wihagarariye gusa nihagarariye
muga nkabona abandi baraza bagashika batora ka kantu k'agakarte bagasikana ahantu tugaca tuduga nkabona serukiye nko mu yindi nivo ntazi nkabona nazimiye nkambara n'ubundi haje uyundi avuye hejuru arasikanye ahubwo ansubije hasi ndavuga toya wowe kumucana n'abariko baragenda kumba umuntu wese yinjira asikana ahasikanye niho imugeza ndabaje basha baranjana poleza anjeje kuri reception wahageze gute bana kunyene numva rubundi bwenge urumva ni ugeze uva muri ya nivo yo hasi yaramanutse amanutse kubera yaragiye kuri nabonye ko agiye kuri rimwe cyasubira hasi rero tugenda turajanye nawe serukira kuri reception hari ukuntu duto nyene usanga wabaye wabaye DP eka nari ndanafise amakuru ngo warahaso kurara kuri Melchior ndadaye naho nyene jewe uwo munsi wa mbere ngo ufate indege waraso kurara muri airport ngo yasa makuru ahubwo nivyo waranaraye nta n'umuntu wabikuye ko ata muntu numwe yarabizi menga umuntu nayibariye n'umwe n'abaduherekeje nta muntu numwe yigeze amenya ko twaraye muri airport inkuru yaranshikiriye kwe kandi naho nyene ni ubimenye vuba ariko oya gusa ukige burya ntibibuka bukeye ko nakwaniye nabwo ati wabonye gute mu ndege vyagenze gute nari nzi wage kumbe kujya munsi twabereye hano Bujumbura nyene urazi ibintu byatubayeho yo twaragiye tugeze muri airport ndani za amatike yacu urabona ko twari kumwe n'ujya muhungu Dimede nawe twari tugiye hamwe binjije amatike yacu itike ya ruturu ntago bayibona mu mashini rero batayibona mu mashini urabona niyo mpamvu bakubwira ati uze ava inera yuko indege ihaguruka itike barayirondera mu mashini biranga turababaza ati cyangwa n'ama connection bavuga to yes kaza shaka connection ahubwo barira umuntu yabaguriye amatike abarabire ku itike ya ruturu ikibazo yagize tukarondera uriya muntu akatubwira ati itike yanyu imeze neza turabura ikibazo cyabaye cyarico gushikaho indege irindi haguruka hasi yasigaye nk'iminota nk'ibiri indege ihaguruka itike yiwanje kiraba confirm mu machine ujya wundi muhongo nawe itike yiwe biranga ntiraba confirm ujya muntu yatuguriye amatike yaba yari karabikora avuga ati murindira umunota umwe kwa kuyirungika indege nayo birahagurutse uko indege ntago bakubwira ngo urumva ngo rindira gatoya indege nayo birahagurutse bene data hajurira ntu burabona twaricaye muri airport twageze saa 10 akore wanashitse wacerewe ndavyibuka nashitse kuko uri kurinjira muri kariya kantu zeya winjiye uri kurarira ariko diko mu baducereje nawe warimo Sandra Sevdetz je wampamagara hari abandi bantu rindire sinashitse nsanga muhera muracite oya naco ujya bijya byose nibyagiye biratwigisha rero bashobora tubwira ngo rero nko amatike yanyu ngo yamaze ngo ngari sawa muzosha mugenda n'indege yejo aho rero ayo matike n'ubundi nubwo yabaye neza twongeye kugura yandi matike bushasha urazi kugura amatike uri muri airport none airport ndege gusize bitavuye kuri wewe ko numva ari nka checking yatevye bica bija kuri wewe kongeruka kuri indi none urasiba itike yo kugenda imeze neza uragura nyene yo kugaruka twabaye kube oblige bwo kugura izindi tike zishasha zo kugaruka bashatubwira acha tubabaza none bigenda gute bashatubwira ngo sizera ni indege izohaguruka tatuyembira none nk'ubu je fashe taxi nkata muhira bamperekeje babonye nagiye abantu baza kugwara umutima ega habuze gace twari kubona dusanze muri quartier kandi aragarutse solution nkora njenga nagiye kunyama muri hotel bashatubwira mujyaye muri hotel mu Maramvya bari hitwa gute umuntu akora muri airport nyene niwe yahadushikaye tugenda turasaba hotel reka dushike muri hotel na connection nimba ihari aho rero carte sim ujya muhungu yari yatanze amakarte sim mugaje ncasanga carte sim burya nta kibera ubusa asanga amakarte sim jewe nta nimwe natanze zose nari ndazifise yo niho watomboreye beninde uyu hari umumama nyene ndamukunda cyane yitwa Mimia Mimia acha mu muntu akora muri airport nkaya hari amafaranga nari nasanze sigaranye numva namaze kuvuga ati ndagiye nsanga afisa marundi arenga 500,000 ntuyurirana ncanda yaho uwo muntu akora muri airport burya ari byo byose byanze ncanza kurondera wa muntu asubiza ya mahera waraye nkuye mugabiye oya ninde yamuhaye tuze kuyampera uyu muntu ncange ndakumubwira ati nsubiza ya mahera burya niyo mahera twaciye turi hamwe hoteli turafungura ibindi byose amamega kugira mu amamega byaranse niyo hotel ntayo twajyamyemo twaraye twicaye ahantu batweretse hari ama connection tuko tuvugana n'uwo muntu yatuguriye amatike
Ewa. Pole sana ni experience ndende kabisa ariko mugani wa byose ni iyo bitahaba ntabwo ari kuri machuwa nkuko uno munsi uko nabo kigera kuri airport ngo uvuye ngo binjirira he ngo mbega bagongesha gute no ya airport iwacu iroroshe cyane se nozenya exit imwe iroroshe cyane mugo ugeze za Addis Abeba ngo niho biba bigoye cyane Ethiopia gekareka yata arona mandi ma airport ngo usanga uri kuratembera nka hafi n'ibirometero bingahe kugira usubire kuronka utokera nki ahantu ugiye kugufatira imbere mwana ni hatari so experience nini cyane Sandra no muririnda kongera gakina film abantu barakumbuye uwo Sandra waho hantu wahisubireka canke twitega ibikorwa byawe vuba imbere yo kongera gufata indege gusubira hanze ntabwo nobiheba Deja nkishika ngaha naciye nsora indirimbo. Yego sha ugishika waraduhaye indirimbo. Irabe no kuri YouTube yawe iracamota ubushasha wanashaka. Yego iracamota ubushasha kandi n'ubu vuba ndabaha iyindi. Bikorwa bizoguma ari vya bindi. Sofe gusa yuko muri filme nabaye novuga n'ubunebwe mbwana aho nyene vuba ndaza. Nari bisa makuru yuko ngugira ukorana igikorwa na RAVELLE ni sako canke mura planning kuba muzogira gutya mukadohereza kandi. RAVELLE bizokunda byose rega n'igihe kandi Kado n'umuntu wawe nibaza yuko umuhamagaye mu gikorwa vyokoro oya n'umuntu wanje ntago yokwa umwe mu bagenzi bawe ari kudakunze gushira hagufi kabe no kwerekana bana ko nabagenzi ba posting hano gasanga ku mbuga umwe araposting undi akamuposting mwese uko biba bimeze so RAVELLE nukwinda mukunda pe kandi nawe arabizi turi n'abagenzi cyane ba hafi umuntu iyo ngwaya ngwaza burya umuntu iyo ugwaye akarara mu bitaro kubera wewe umuntu kandi si buri muntu wese ukunda ngo ugume umwawo mushira ku mbuga ngo nico cerekana ko mukunda wapi hari n'ababigira ku bw'ubujyaje ngo akwereke ko yaguposting yego cyangwa se naho agupostinze agafata akabloka abandi bose kugira ubone we ko yagupostinze kandi murabigira mwebwe ahubwo mwe murakunda ko ibyo bintu bikunda kugira abahungu abantu bari mu rukundo abantu bari mu rukundo bikunda abakobwa niba abakobwa umbereze niba abakobwa ngo babesha akafisa abango nka batandatu kavuga ati no mugoroba ndakeneye kunezereza Venisi ndamubwira ry'amajambo abone yuko ndi proud bitantera isoni agaca blocking abandi bose uwo mugoroba bakandika amajambo shaka ariko ubu harabaye menya avuga ati diko ndabira mbe nakurabona sati bakabwira nundi ati manya acafatisha ndakubana nk'umuntu wigeze kubigira umuntu ko vugisha ukuri urakijijwe aregeze narabwira ikintu nigeze gukora nje sinja nubwo bishika nkabesha sinza mbesha kenshi ikintu nigeze gukora narigeze gushira profile ngaca nda blocking abandi bose ntibabone profile yanje rumva yabona uwo ifoto yabana nyirayo wenyine ehenya na profile birakunda uka blocking abandi kabona umuntu wenyine warashize ko wenyine shange muri kumwe oya yari wenyine araja mu baniga ariyemera ati umwana yarampfire tirabona kuri profile yagira n'ama screenshot adinari kuri profile yiwe ni je sha wesh no kubesha ni hatari ukandi kibiri nk'ububona biryoshe kwe wabesha umuntu kamushobora rega bya biryoshe riko ikintu cyambere kiryoshe ku isi ntago twavuga ngo ni ivyo ariko tuze twavuga ukuri urukundo ruraryoshe kandi rurababaza ruranabisha ruraryoshe kandi rurabisha oya ako niko ntava nemera ngaho nshaka kubyemera kubera ako no kemera mukako kuvuga ngo rurabisha rubisha ninde kibaro baye urukundo babaye rubagwabaye ugwanko ariko ikintu tudatahura twese iyo umuntu bakundanye bagahebana siko baba bankana aho ndashobora kuvuga ngo ego cange oya abantu barashobora guhebana batankana kabisa bitewe n'ikintu runaka niyo mpamvu abantu bashobora kuvana Sandra baravanye ugasanga umwe aragwaye uwundi canke yamana kabonge araho hantu mpera jewe personally ntinya ba ex b'abantu wewe wabiwawe nawe je kubera nshoboye kubikontrola nkabishobora umuntu tuba turi kumwe abatekanye ngo ati tekane nta kibazo ariko we kumbwira ama histoire y'aba ex je mba numva nta nivyo mashaka no kumva kabisa ni ibintu nyene biba ngira Imana ko uri ahatana mu ex agira byari kungora imbere nka jewe mu ex afise kabisa na jewe nawe bizenwe oya utweze san ya mu ex
oya ntagira uwunyemeza ko je ndi umu ex wiwe ndamubwira vyandike gasa inde yandike ati je ndi umu ex wasa aze kuvyandika muri comment kanyereka ifoto muga ntaje muri yaye ngayikore ifoto gusa ko na video wabona yego hari je ndi umu ex wiwe na video ngira ngo nabanazibagiye akahise mbora vyibagiye ariko kamera zo ntizavyibagiwe nyene ikintu kitibagira ni kamera ni kamera kabisa anyway Sandra ndagushimire cyane dusubire for the next nkuko bivuze hari ibikorwa byinshi nyuma bazobona twama twanaguherekeje nka Diko Entertainment ariko ugerageze umara umwanya hano ntusubire kugenda cyane kuko wanavuze yuko igihugu c'amavukiro kiba kiryosha ariko kandi nibaje kurondera kano tusimbuka kazane ivyo n'umukuru w'igihugu aravuga ati mugende muzana amadolari mba mwayaronse muyazana ariko muze twubaka igihugu kuko nuhunda akabenzi sinosubira kuva mu Burundi ariko mu Bushinwa ngo bica ingurube kutusumvye nanga naho ukaba karyoshe nkako ngaho oya muga akabenzi ko mu Burundi burya ngo karacara kamwe reka reka bambona nk'ubu wamaze no gwakumbura heza kino kiganiro ca wiru akajambo kamwe canke tubiri usigiye abakunzi bawe hanyuma twimanuka ikintu nasigira abakunzi banje cyambere ndabashimira ya kajambo bihari vuga yosubiza ndabakunda ariko ndabakunda tuze turivuga rivuye he umutima wacu je n'ukuri ndabakunda nyitaho n'ukuntu mumbarira ku mantu zenya yanje YouTube TikTok abagenzi banje kuri TikTok bo barabizi Facebook hajya hose ndabakurikirana ariko nibagira kubandanya munsengera kuko amasengesho yanyu anshira inzira amasengesho yanyu anyugurura imiryango amasengesho yanyu ashobora kunjabutsa inzuzi zose je nto kwijabutsa rero tuze turasengeranira ndabakunda cyane mwarahezagiwe Ebe yes me amor hani nariko ndiyumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ayayayaya ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imico yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye tanganye kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero pisine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel paradise on earth